cyane cyane mwebwe abuzurisamana kurekurirwa no kwakira ikigongwe duhawe. Ngiyi inzira y'ubuzima bushasha kandi bushajije kuruta mbere n'ubwa mbere tuba dushitseko. Hahirwa uwarekuriwe icyaha ciwe, naho icyo cyaha coba ari gitoyi, mbere naho atacyo coba cononye. We wumvise kurekuriwe aho wihenze, aho wahushije, uca wumva ko icyari ku mutima cyururutse. Naho igihe icyaha ari kinini canke giteye ubwoba, turazi twese ingene kitwanka mu nda, bikanka ko tucicarana. Wa muntu ariko aremeza ko akeneye kuronga ico kigongwe, agaheza kumvirwa, uwo mucumuzi asigara himbawe. Ya Zaburi 129 biti ikigongwe kibarizwa iwawe Mukama, kugira ngo bame bakubaha. Uyu murongo ugira kane w'iyo Zaburi uratwereka neza ingene ikigongwe cy'Imana kituburira urukundo rwayo, kuko nanone ikigongwe n'urukundo. Ndizeye ko umwe muri twebwe amaze kumva ko gahimbare. Hahirwa umuntu Mukama adaharura kw'igicumuro. Paulo mweranda niwe abibwira abakristo b'i Roma. Birahimbara ukuruta iyo kuva uwo munsi Imana n'abantu bagumye bakirwa n'urukundo rutigeze rwivayanga mu kibi. Ubuhirwe buba butanguye, kandi nta cyiza kiburuta na kimwe. Ni nacyo gituma Umukama Yezu atwemerera kugirirwa ikigongwe 70 Matayo 18 umurongo wa 20. Birahimbara Imana rukundo na bene wacu iyo twemanze ikibi twabakoreye, kandi tukabigira tudatinya. Turahejeje kumva ingene umuhanuzi Natani ashikana umwami Dawudi kuri iyo ntambwe. Umwami yarumvirije igikorwa cyari cyakorewe umworo kivuye ku mutunzi atarakeneye kunyaga, kuko yari yitungiye byinshi, agashobora gukuramo akantu kamwe akazimana uwo mushitsi wiwe. Ikibi gisa n'ico cama kibabaza benshi, naho bose badaheza ngo bahereho birukire gusaba ikigongwe kugira ngo bakire icyo gicumuro bakoze. Natani yumvise ingene umwami Dawudi agaye uwo muntu yari yaciye ku bunibuni bwiwe akaza kunyaga umworo. Niwe avuga ati, wari ubizi uwo muntu yacumuye gutyo ni wewe. Dawudi yarategera igicumuro ciwe, ububi bwaco araheza arasaba ikigongwe Imana n'abantu. Bavuga yuko ya Zaburi ya 50 ari we yo bikomokako. Irya Zaburi yose tuzi twese iheza ikatwereka ingene umwami Dawudi yaciye yifata ruto. Yarahejeje kwica umusirikare wiwe, amunyaga umucanje wiwe. Bavukanyi, ni intambwe nyamukuru rwose kwakirana umutima wigaye igicumuro twakoze. Ukugikira utarakuratangaza rero, ukushanka
ugaheza ugasubira mu nzira nziza. Imana ibibonye iratugirira ikigongwe, iraturekurira idatevye. Umutumwa Toma yari afise akantu k'akagagazo, mbere kuko atarizeye rwose ko Umukama Yezu ari bugaruke vuba atyo, yaciye aja kwironderera icyo rikesha cyangwa icyo munezereza, icyo musubiriza umutima mu nda. Eka koko n'umuntu buntu muri ivyo, kuko umuntu azirana no kwikorera umusaraba w'ubuzima. Nta n'umwe awikorera anezerewe kiretse nyene yihetse ku Mukama Yezu. Toma n'umuntu yemera icyo abonye, icyo abwiwe n'abandi gikenera abashinga ntaye, kikaza gushika mu mutima wiwe catevye canke mbere gushika cibonera. Iyi ni ingorane ya benshi muri twebwe, kwemera ico wiboneye gusa. Navyo ibyo twibonera ni biki, kandi mbere tugasanga n'ibyo twiboneye byaherekejwe n'icyo twebwe ubwacu turi, mbere tugahava tucambika ububeshi buri muri twebwe. Ibi mvuze Toma umutumwa yarabigendana, kandi bikamwigiza kure ya Yezu, kure y'urukiza n'urukundo bikiza bemera Kristo, bakamukunda bakamuhebera ubuzima bwabo. Kwihinyura rero tukigaya ngiye inzira ishikana ku kigongwe cy'Imana n'icy'abavukanyi twamana. Mu biteterwe vyiwe byinshi Toma yarahindutse. Turumvise ko yari yagiye ahandi, aho Kristo yaje ubwa mbere, aho abigishwa bari byongeye akavana aho hantu akantu k'akagagazo ko kurinda kwibonera ibimenyetso k'Umukama. Arajijutse ati Mukama wanje, Mana yanje. Uwo murongo wa 18 w'iki kigabane ca 20 c'inkuru nziza ya Yohani twese turawuzi kuko handi hato mw'isakramento ryeranda Umukama Yezu amaze guca ku musaserdoti wiwe akaza hagati yacu muri iryo sakramento, turahava natwe twemera tuti Mukama wanje, Mana yanje. Iyo ndamutso yerekanye uguhinduka kwa Toma, atari bwabona Umukama yazutse. Iyo ndamutse nyene iri mu kwigaya kunini, kuko Toma yarinze guhazuka na bene wabo, aho bamubwiriye bati twebwe twabonye Umukama. Iyo ndamutso yerekana ukwemera gufatira gusa kuco umuntu yabonye n'amaso yiwe, kandi umuntu adashobora kwibonera byose. N'ibiri hafi ye biramusiga, nkanswe rero ibiri kure. Namwe nimumbwire, kangahe wewe umaze kwibona mw'irugu? Kangahe wewe umaze kwibona mw'irugu? Ariko icyo ntikibuza ko ufise iryo rugu kandi rikaba ryiza. Kristo umucunguzi wacu akenera bike rwose kugira ngo adusangize urukundo n'ubugenzi byiwe. Kristo arashima n'ukwemera ukwemera gutoyi, mugabo kukabukwemera kutuvuye mu bwenge, kutuvuye mu mutima. Kristo yazutse adutsindira ubwe gito bwacu, aranezerwa nuko tugize agatambuko keza mu buzima. Arashimira na Toma ati wemeye kuko mbonye. Egome Toma
Toma yemeye kuko abonye Yezu yazutse, ariko si twese twagize ayo mahirwe yo kumubona yazutse ava mu bapfuye. Umukama Yezu aca turemesha ati hahirwa abazonyemera batarinze kubona, nguko bavukanye. Nicyo gituma twokwihatira kugaya kabi twakoze, tugasubiriza ukwemera, tugasubiriza ukwakira bene wacu. Akarorero ka Toma cyerekana byinshi dukeneye ngo twubake iyi si izira ukwinubana, izira ukwama duhamana, ukwama dukora igicumuro cy'ubukunzi bw'inda, cyo gukumirana, cyo gushaka kwikukira mu buryo butari bwo, kandi tuzi neza ko umuntu agirwa n'uwundi, ko umuntu abeshwaho n'Imana yamuremye kandi mutunzi. Ukugaya kabi kacu ngiye inzira ngufi idushikana kukurekuriranira kandi gakiza urukundo ari rwo rusa rushobora kutwubaka, rukongera rukatwubakira iyi si tubayeko. Bishire ku mutima, byerekane mu by'ukora no mu by'uvuga, bishikiriza abakubona bose. Ahabuze ukurekurirana no gusabana ikigongwe, hacika itongo ry'abapfu, abantu baramarana, hagatanga urumuri rudahera wama wokera na bene kuwudomeka, kandi bo bibwira ko bariko bararondera ubugabo bwigaba, naho baba bazi yuko ata muntu n'umwe bwereye. Nta kintu gisigaye atari ukwegera Yezu Umucunguzi nka Toma yigaye, tuti Mukama wanje, Mana yanje, tukamwemera akadusubiza urukundo rwiwe, tuba twatswe n'igicumuro twakoze. Amen.